Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri no mwanya tugira tubashikirize amakuru twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano yo gutunganya ivy'amazi y'imvura n'ay'inzuzi hagati y'ibihugu by'u Burundi na Misiri yemejwe kuri wa gatatu n'inama nshingamateka. Mukaza gukurikira hamwe mu makenga ya bamwe mu batowe n'abanyagihugu ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Mu gisata c'intwaro naho abatubahiriza utuyira twagenewe amashurwe canke abagenda n'amaguru baragabishwa n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Utwara ico gisagara agasigura ko hari amahadabu hacishwa abaca muri utwo tuyira. Abakenyezi ngo ntibaserukiwe bikwiye mu nzego z'imitumba. Ivyo nivyavugiwe mu nama yatunganijwe kuri wa gatatu n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD. Imwe mu mvo z'ibituma ngo ni uburyo budakwiye bwo gukora amahimiriza umwanya muto. Izo nizo hajyana makuru. Ikaze muri ano makuru. Inama nshingamateka yemeje kuri uyu wa gatatu ku bice birenga 70% integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano ajanye no gutunganya ivy'amazi y'inzuzi n'ay'imvura hagati y'ibihugu vy'u Burundi na Misiri. Bamwe mu batowe n'abanyagihugu bashikirije amakenga bafise kubijanye n'amazi y'uruzi rwa Nile akoreshwa ku rugomero muri Ethiopia imbere yuko ashika mu Misiri. Inkuru twateguriwe na Moise Misago. Mumvo n'imvano umushiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yashikirije ko amasezerano hagati ya Misiri n'u Burundi yashizwe ko umukono mu 2013 ariko abandanya ahinyanyugwa. Ayo masezerano agategekanya kubaka ingomero zo kwegeranizwamo amazi y'imvura ava ku mazu ayatemba nk'inkukura kugira akoreshwe mu kuvomera indimo imbere yuko ashika muri Misiri. Umushinga mateka Olivier Suguru yashikirije amakenga kubijanye n'ikoresho ry'ayo mazi ku rugomero rwa Ethiopia. None nyakwa mushikiranganje hamwe twe twokwemeza iratification ko tuzi neza yuko muri yo barage Ethiopia u Burundi buzoba bufisemwo amajana 2 y'umuyaga nkuba bikaba bizotuma twiteza imbere. Iyi accord de coopération twoiratifia tizuba tugiye gufata ini position muri yo conflit iri hagati y'ico gihugu ca Ethiopia na Egypt. Umushinga mateka Gaston Sindimu nawe akibaza nimba inyuma yo kwemeza iyo nteguro u Burundi buzoshobora kugira uburenganzira bwo kubaka urugomero. Egypt kuri iki gihugu gifise imigenderanire myiza mugabo no kuraba twa imigenderanire nayo itotuma naho twebwe duhomba. Nuko twogira Imana twadufise amahera yo kubaka barage ikomeye nk'ijya yo muri Ethiopia ngaha ku ruvubu canka handi. Est-ce que l'Égypte sera d'accord pour construire ce barrage? Umushinga mateka Simon Bizimungu akagira amakenga ko amatati ari hagati ya Misiri na Ethiopia ashobora gutandukira u Burundi. Kuri amakenga yose umushiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi arahumuriza avuga ko ico kibazo catorewe umuti. Deogide Rurema akamenyesha ko habaye ibiganiro bikwiye. Aha rero no baremesha kuko harabaye ibiganiro byinshi cyane. Ikintu conyene twese twashigikiye ni kukorera mu bwumvikaniro dialogue. Iki rero umwe n'uwundi yagiye arahesha ubu hasigaye aho mbere bariko barumvikana ingene bo kuzuza iyo barage mugabo bakareka amazi akabandanya agenda hari. Iyo neguro y'ibwirizwa rigenga amasezerano ajanye no gutunganya ivy'amazi y'inzuzi n'ay'imvura hagati y'u Burundi n'igihugu ca Misiri ikaba yemejwe n'abashinga mateka ku bice birenga 72% nayo ibice birenga 27% bakaba ataco bashimye kuyivugako. Urakinuye Moise Misago kuri iyo nkuru. Umukuru w'igihugu arafise ububasha bwo guhagarika canke gufuta itegeko ry'umushikiranganji. Uwo n'umwihwezo w'umushinwa manza Salvatore Minani inyuma yaho umukuru w'igihugu atangarije ko afuse
ubushirukabutse buhabwa abadomye ku rutoke abakoresha ivy'amagendo. Uwo muhinga mu bijanye n'amategeko akibutsa ko umukuru w'igihugu afise ububasha bwinshi ahabwa n'ibwirizwa shingiro, ariko ko itegeko ryaciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ribanza guca muri iyo nzira nyene kugira rihinduke. Kurikire umushingamanza Salvatore Minani. Kuri igihugu n'umuntu akomeye cyane mu gihugu afise uburenganzira bwinshi ahabwa n'ibwirizwa nshingiro. Umukuru w'igihugu rero arafise uburenganzira bwo gushiraho ico twita itegeko mu gifaransa c'est le décret, hanyuma ubwo rwego rundi nabwo rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka rugashiraho ico twita la loi, ni kuvuga ibwirizwa. Umukuru w'igihugu rero yishimikije ubwo bubasha ahabwa n'ibwirizwa nshingiro, arafata un décret akavuga ati iki kintu kizogenda uku, iki naco kizogenda kuriya. Ni nkuko mbere ashobora no gukuraho iyo décret wenyene kuko niwe aba yarayishizeho. Ibwirizwa nshingiro rero riravuga neza ibitegezo kuja gushigwaho n'itegeko mu ngingo y'164 akabidondagura, hanyuma bakagira bati ibisigaye si ibitegezo gushigwaho n'itegeko, urwego nshingwantwaro ruba rufise ubwo burenganzira bwo kubishyiraho. Umukuru w'igihugu murazi yuko ari wasinya ku mategeko kugira ngo atangure kuja mu ngiro, ico twita la promulgation d'une loi. Kugira dushike kw'iyo ntambwe ya promulgation canke gusinya, gushira gutera igikumu ku itegeko kugira ritangure gukora, haba habaye ibintu byinshi cyane. Iyo hageze no kurihindura kugira ngo ibihe tugezemwo bihurane n'iryo tegeko, inzira ni yayindi nyene. Umushikiranganje ashobora gushiraho nawe une ordonnance, kuvuga ingingo y'umushikiranganje cyangwa itegeko nshikiranganje, ariko birumvikana cyane yuko iyo umushikiranganje afashe ingingo inyuranye n'amategeko ntaco buza yuko umukuru w'igihugu ayihagarika. Umukuru w'igihugu arafise abahanuzi mu by'amategeko, arafise abahanuzi no mu bindi byinshi, kuko umukuru w'igihugu urumva ko ajejwe byinshi cyane. Mu rwego rumwe rwose arafise abahanuzi. Bishitse akihenda nibisanzwe yuko mu Kirundi bavuga bati wasinye no wasinyura, ari ingingo nyene yafashe arashobora gufata iyindi. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango y'ano makuru, ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buragabisha abanyagisagara batubahiriza utuyira twagenewe abagenda n'amaguru. Komisiyo de Police Jimmy Hatungimana aramutswa ubwo rwego, asigura ko abatubahirije izo ngingo batangishwa amahadabu, agatanga akarorero ku batubahiriza ikiraro cyo hejuru kiri kwibarabara hagitiriwe Iprona n'abahonyanga amashurwe. Tumukurikira. Kijya kiraro cyakozwe n'amafaranga menshi cyane gose kandi kiri mu bintu bishariza n'igisagara, ariko uno munsi turiko turabona abantu bamwe kugira ngo bahace ni nkuko menga babafashe ku nguvu, ariko burya turiko turabarinda amasanganya, na cyane cyane ko harya imodoka zamaze haca zifise umuvuduko muniniya. Rero nimvira ko abantu boza bariga bakamenya, hanyuma ibigezweho tukabikoresha uko nyene. Kanya n'akantu kagezweho ejo naho aho bukera turashaka kuronka amabarabara aca hejuru, none ni vyabuko navyo bazovyanka navyo nyene. Ubu twahisemwo guhana kuko tudahanye ntibotinya. Rero guhana turabacisha amande mato atavuna, ariko tukagomba tubamenyeshe ko amamande siyo twewe dushira imbere, ahubwo dushira imbere ishigwa mu ngiro y'ibintu tuba twashize ngaho kugira ngo abene gihugu boroherwe. Nk'iri barabara twitiriye iri rigenda kuri Rond-Point des Nations Unies Istanbul Boulevard, mugabo imisi yose imyaka yose igihe imvura itasuye twama dutera amashugwe. None imyaka yose tukwama dutera amashugwe, nico gituma rero abantu barakwiye kwiga kugendereza ibihe, kuko ibihe tugezemwo nivyo gushariza igisagara. None tuzoba turashariza igisagara abandi nabo babicamwo. Rero nabo nyene rero tugiye kubahagurukira tubatangishe amahadabu.
nababwiye igihambaye samahadabu twe dukeneye ko igisagara kiguma gisa neza hanyuma bubahiriza ivyo twakoze kuko uteye amashugu no munsi ejo bakayahonyanga ni nkuko uzoba uriko urakorera ubusa. Impapuro 21 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho nizo zatanzwe n'ikigo ADB kijejwe guteza imbere igihugu mu gihe yashikiriza ivyaranguwe mu kiringo c'amezi 6. Desire Musharitse arongoye ico kigo amenyesha ko impapuro mfata kibanza zatanzwe zigera ku 74 inkuru tubaza Jean Marie Mayonga. Muri ico kiganiro kwamenyesha makuru umuyobozi mukuru w'ikigo ADB avuga ko kuva muri Mukakaro gushika Kigarama umwaka wa 2021 hashinzwe amashira hamwe agira ku 2673 mu gihe abiyandikishije ku giti cabo bagera ku 2255. Desire Musharitse arongoye ikigo ADB akavuga ko amashira hamwe 21 yahawe impapuro 10 arayo mu gisata gihingura afise ibice 60% vy'imitahe. Mu bijanye n'uburusho ikigo ADB cyatanze impapuro 21 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho hakaba hadekanije umutahe ungana n'imiliyaridi 354 n'imiliyoni 800 imiliyaridi 354 n'imiliyoni 865 mu mafaranga y'u Burundi. Muri izo mpapuro twatanze zitanga uburusho ubuzi buzotangwa bukabungana 916. Muri ayo mashira hamwe 21 yaronkeje uburusho 10 niyo mu gisata cyo guhingura akaba afise ibice 60% by'umutahe wose. Hatanzwe impapuro mfata kibanza 74 izo twita certificat de conformité. Ayo mashira hamwe amaze gukoresha umutahe ungana n'imiliyaridi 170 n'imiliyoni 199 amafaranga y'amarundi. Hakaba hari hatekanijwe umutahe ungana n'imiliyaridi 379 no kuvuga ibice 44 n'ibice 83%. Mu bijanye n'ibikorwa byo kororeza abanyimitahe bafate mu bihugu byo mu karere amenyesha ko Burundi bukiri nyuma asigura ko byavuye kubihe Uburundi bwaciyemwo mu mwaka wa 2015. Twebwe turacari nyuma uravye ibihugu byo mu karere ariko cyane murazi ko bijanye n'ikibazo twagize mu mwaka wa 2015 cyane hari abagwiza tunga byo no kwita ya investissement direct étranger tasubiye kuza kubera ivyo bibazo twari dufise. Cyo gituma rero turiko turashiraho ibishoboka byose kugira ngo dushobore korohereza abo bagwiza tunga babo hanze canke mu gihugu hagati kugira bashobore kuza ari benshi Burundi. Desire Musharitse akamenyesha kandi ko ikigo ADB kiri mu kiringo c'imfata kibanza hagati ya API na ADB. Guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego z'imitumba biracari munsi y'ibice 30%. Uburyoho budakwiye bwo gukora amahimiriza ni imwe mu ntambamyi zibonekeza. Ivyo ni vyavugiwe mu nama yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD kubaserukira ubushikiranganje butandukanye bwegwa n'ico kibazo. Kubw'umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira Andereya ndiho kubgayo uruhara rwa bose rurakenewe mu iterambere rirama ry'igihugu. Inkuru ya Haisa Liliane n'amahoro. Bimwe mu bibazo vyashikirijwe n'abaserukiye ubushikiranganje butandukanye harimo ikibazo c'uko abakenyezi batagira uruhara rushemeye mu nzego zo ku mitumba. Ndiho kubgayo Andre umuhinga mu iterambere ridakumira ari mu batanze icigwa avuga ko iryo kumira rishobora kugira ingaruka mu iterambere ry'igihugu. Itegeko shingiro ry'igihugu yerekana ko nibiburi ari bice 30% mugabo ku nzego zo ku mitumba ico giharuro nta kihari maze bakaduza bakava no kuri 30% no kuzindi nzego bacaka kuri 50% kuko baravye uruhara rw'umukenyezi mu gihugu n'ingene bangana barenga bice 50% ko bakaba bafise n'ubumenyi bukwiye ko boronka nabo nyene uruhara rukwiye mu nzego zo gutwara igihugu. Birakenewe yuko iterambere ifatira ku ruhara rw'umukobwa rw'umukenyezi kugira ngo ntihagire n'umwe akumirwa mu gihugu. Igihe bose badaserukiye mu nzego urumva ko haba hariho agahaze. Birakenewe rero bose ko baserukirwa kugira ngo igihugu bagiteze imbere bashize hamwe inguvu, abagabo, abakenyezi, abahungu, abakobwa, kubera ko iterambere ridakumira ritezwa gufatira kuri ivyo kuko hariho ivyo Uburundi bwashize ku gikumu tezwa kuja mu ngiro. Ukubura uburyo hamwe no
kudahindura ivyiyumviro ni zimwe mu ntambamyi zibonekeza mu mahimiriza akorwa ku nzego zo hasi bivugwa na Jacques Ndihokubwayo umuhanuzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere ridakumira. Birashobora kuva ku buryo buba budakwiye hanyuma ikindi naco amatiro mu bijanye n'iterambere mu bijanye no guhindura imico n'ingendo ni gikorwa ca misi yose ntabashobora kuvuga yuko hazogera umunsi ngo byose bigende neza duhagarika ibikorwa ariko ibikorwa bibandanya bikorwa kuko iterambere ni gimisi yose ariko uburyo kenshi burakena hanyuma bigatuma umuntu adashobora guca ashika ku mahangira abayihaye. Urongoye ibiro vy'ishiramwe mpuzamakungu vyitaho iterambere PNUD Martin Masembo yamenyesheje ko bazokorana na leta kuko ibice 80% vy'ibikorwa vyabo babihariye iterambere ry'umukenyezi. Akaba yabivugiye muri iyo nama yo kurabira hamwe ibintu gisata PNUD kizofashamwo mu ntumbero yo guteza imbere ibijanye n'agateka k'umukenyezi kugira bishigwe mu ngiro mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2025. Ni hano amakuru twari twabateguriye yo kuri no wa gatatu aciyarangira ndabashimire kubona hamwe yakurikiye ndashimiye bagenzanje bafashije kuyatorokanya n'abari mu buhinga bw'ivyuma mu bandanye mugira ibihe vyiza na televiziyo y'Isanganiro.